Aduh bobo, wajib pak video. Yesus! Jangan sekali lagi saya. No. Inzoka mwebwe muri mihimbire muri amazi murimbwa ngende kwihagarika mbona inzoka mu mashamba hariya nebuke hariya mu biti sanze ho mbari nanga kasongo mbona wewe songa libala oye kasongo mbona wewe mbari nanga Nikubera lukai urakaza Nofad wewe usigaye tukana. Oya mwami mbabarira nukuri cyane aringiye ngiye kuyagarika mbona inzoka ngize ndaraba hakurya mu gisagara mbona aho yarembeje abantu nyene cyasanga nayitutse ndayihanyina. Bakwigishije ko gutukana munsi kari icaha. Ego ni icaha mwami. Rero kumva ari icaha ingero yawe ugomba uyibone ni mu muriro. Oya nukuri mbabarira mwami cyane ayitutse ndayihanyina kubera byambugije amahoro nari niryamiye ngiye gupisa sanga ibintu byayangaye mu ishyamba ndabye hakurya mbona nuko nukuri mwami mbabarira mwami basize nzosubira. Oya wewe ku byaha byawe tugomba tuguhindure ikirato. Ako mwami nukuri nyene umindura ikirato gore bazimbabarira sinzosubira nukuri mwami sinzosubira mbabarira nukuri gutukana sinzosubira naho umuntu azonkorera ikibi sinzomutuka uni umuntu azonkubita nzoteganira inditama ushure ntangora nukabisa sinzosubira sinarinzi kwera nabona mengo nibigaragezo nyene casanga nayitutse nyene ubunyene ndabivuze nta kuba bari umuntu atukana nk'uko kuba jewe nari impari ukaba waribonye zirya nzoka ico wari gukora wari gusenga kumva rero utasenze ngo ukacuza gutukana ibitutsi bitagira niyo biva niyo bija ndaguhinduye ikirato ubunyene.